Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Onesime Dushimagize. Turi kwigenekezo rya 14 ruhuma mwaka wa 2020 kaze mukurikire amakuru mu kirundo ca muganiro ku gasumo ko mwishanga ryazibiriwe ahitwa Inyanza zone shanga muri commune Musongati aho ryahavuye ryugururwa n'abantu bari bazindukiye ku mirimo yabo ya misi yose mu ntara ya Bujumbura muri commune Kabezi naho uduce tubiri twaho bita Ronke zone mubone kwibarabara riva ku kaburimbo Inyamugari rigenda muri commune Mutambu hazindutse naho nyene hazibijwe amabuye muri iyo ntara nyene muri commune Mutambu aho bita Nkomane zone Gomvyi kwibarabara riva muri commune Kabezi rigenda muri commune Mutambu hari hazibijwe ibibuye binini hamwe n'ibiti ivyo navyo vyakuweho harinzo gukoresha imashini zari zisanzwe ziriko zikoreshwa mu gusanura iryo barabara muri commune Bubanza y'intara ya Bubanza ivyo kuzibira amabarabara vyabereye hafi ya lycée Gisovu aho naho ibarabara ryari ryazibijwe amabuye ahandi vyibonekeje ni mu ntara ya Rumonge abanyagihugu bamenyesha ko mu gisagara ca Rumonge neza na neza hahurira ibarabara riva mu gace ka Rukinga hamwe n'igicumi ryo mu gisagara ca Rumonge hazindutse hazibijwe ibitumbutumbu vy'ibigazi hamwe n'amabuye ahandi hazibiwe muri yo ntara ya Rumonge nahahurira amabarabara ava muri commune Rumonge no muri commune Buyengero aho hari hazibijwe ibitumbutumbu vy'ibigazi hari n'irindi barabara ryazibiwe mu gace kitwa Nyanza ku rubibe rwa commune Rumonge n'intara ya Makamba mu ntara ya Kayanza naho ibarabara ryinjira kuri paroisse Rukago aho ni muri commune Gahombo iruhande y'ishure shingiro Rukago ya gatatu ryazibijwe amabuye hamwe n'ibiti ahanyuma iradio RPA yashoboye kumenya ni mu ntara ya Muyinga aho naho hari kwibarabara riva Muyinga rija mu ntara ya Gitega ku masanganzira aho hari hazibijwe ibiti ivyo vyabaye mu ntara zitandatu vyasize amakenga menshi mu banyagihugu bo muri izo ntara bibaza abo babikoze hamwe n'imvo yoba yabibatumye uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera kuri telefone Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ariko telefone yiwe yarizimije arakoze Eloge Diveremesha mu gisata cagate y'akazi na muntu ngo bwicanyi bwakorewe abanyagihugu mu mwaka wa 1972 ngo bwobazwa intwaro yari hari ico gihe mu kiganiro hayamenyesha makuru kuri wa gatanu Petero Kaveri ndayicariye rongoye umugujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR arashima igihogwa uwo mugwi ugeze ko ahatanga karoro ku binogo rusange 18 vyatowe mu ntara ya Gitega hafi ya seminari nto y'Imugera Petero Kaveri ndayicariye aho hantu harabana n'umutumba wa Gasunu muri komine Giheta yo mu ntara ya Gitega ahazwi ko ari seminari ntoyi y'Imugera yemwe mwitegereje ubwiza bw'aho hantu ntiwomenya ko hahishijwe ibara ryahaguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 umugwi Severe rero niho umaze imisi utohoza wumviriza abakurambere baho uzura ibisigarira by'abahatawe ibinogo rusange 18 nivyo bamaze kutubwira gushika ubu baratwiganiye ivyaho n'amatwaraziba ku munsi ugira 10 twari tumaze kuzura ibisigarira by'abantu bashika 632 abayaze n'umugwi Severe bose bemeza ko ugwimo w'imwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 go kwegekwa ku ntwaro yari ihari ico gihe kuko n'abafashe canke abisha abandi babigira bitwaje ubukuru bahawe na leta turashimiye abakuru bose baje kudutera intege aho twariko turakorera abo muri leta abo mu ntwaro abo mu nzego zijeje umutekano abihebeye Imana abaserekera ibihugu byabo abituye umugwi Severe bagasaba ko iryo bara ryaguye tosubira na rimwe mu gihugu c'u Burundi Petero Kavenda yicariye kabarongo y'umugwi CVR mu gisata c'ubutungane urubanza rwa Aline Ndikumana rwaranzwe niho nyangwa ry'amategeko ivyo bishikizwa n'umushingwa manza Rambe Nigarura ahavuga ko atamuntu ahanigwa icaha gikurikiranwa ku wundi ngo nukuvuga ko idosiye y'ubwo rubanza naho yoba yatakaye ngo n'ugwenge bwo kudindiza ubwo rubanza kuri Rambe Nigarura
urubanza ruteye isoni, ni urubanza ruhonyanga n'ubweruye amategeko y'igihugu na mpuzamakungu, ni urubanza rwagaragayemo mbere amanyanga ateye isoni igihe biba byakozwe n'abacamanza bize amategeko. Ubwa mbere hoho babafashe babafunga mu kibanza c'umugabo w'umufasoni Yarine kubera batashoboye kumufata. Ivyo navyo bihonyanga amategeko kuko mu gitabo mpanavyaha c'Uburundi nta muntu ashobora guhanirwa icaha gikurikiranwa ku wundi muntu, yaba umugabo wiwe canke naho uyu mwana yavyaye. Ibintu rero ubwa mbere bihonyanga amategeko ni ibintu biteye kubiri n'umugigwa w'amategeko. Icya kabiri naco kuvuga yuko banamucira urubanza gukibiraho navyo ni ibintu biteye isoni kuko ntibashobora kumucira urubanza gukibiraho mu gihe nawe nadafunzwe ariwe yagirizwa, kuvuga yuko icaha gikurikiranwa nyene kugikora canke nyene kugikurikiranwa ko atamuntu aja mu gishingo ciwe. Kuvuga rero nako ko dosiye yatakaye, ivyo nibaza ko atahandi kw'isi biba atari mu Burundi, kuko dosiye ntishobora gutakara. Dosiye ntibifishwe na sentare gusa, kuko dosiye ifitwa na sentare, igafitwa n'umushikirizamanza, igafitwa n'umuburanyi canke umufasha kuburana. Byumvikana yuko sentare idashobora kuvuga yuko itagira dosiye mu gihe ishobora gufotora dosiye ifise umushikirizamanza basanzwe bakorana. Ni ukuvuga rero yuko iyo n'ingendo ubutungane bw'Uburundi bwafashe kugira ngo umuntu bushobore kubandanya bumuhohotera, baronke icitwazo c'uko urubanza ruba ruradindiye. Imisiguro rero idafashe bakwiye no kubahwa kubivuga. Abashingwamanza bunganira Arine bakwiye kwihutira gusaba umushikizamanza ko yoha kopi ya dosiye sentare. Arine Ndikumana akaba afunganywe n'umwana w'imyaka 2 bafunzwe bagirizwa gutunga ibigwanisho batabifitiye uburenganzira. Ibigwanisho vyatowe mu itongo ry'umubanyi wabo. Ababanyi b'uwo muryango baremeza ko vyari vyahatwawe n'imbonerakure zibiri, ari nazo zagarukanye n'igipolisi kuhasaka. Kukubura uwo mugabo wiwe asanzwe ari ndongozi mu mugambwe SNL, bashiye batwara uwo mukenyezi n'uwo mwana wiwe muto barabapfunga. Tumira mate tutandukira igisata c'uburimi. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Mu gisata c'uburimyi, ifumbire yo mu bwoko bwa fomi iriko iratangwa kuva kuri wa gatatu mu bice bimwe bimwe vy'igihugu. Mu ntara ya Muyinga na Ruyigi bamwe mu barimyi baramenyesha yuko ifumbire bayironka atangwane bagize inkutubaza batazamibura. Mu ntara ya Muyinga bamwe mu barimyi bo muri komine Gashoho bemeza ko ifumbire yo mu bwoko bwa fomi ihari. Ku batari barose ifumbire mu irimwa ry'agatasi ariko bafise itasi barihiye ko amafaranga baca bahabwa iyo fumbire atakibazo. Nayo abatari bwakwiza amafaranga yo kuriha iyo fumbire babanza guca kuriha amafaranga yarabuze muri poste yo ngaho muri komine Gashoho. Eka n'abariko barayirondera muri iyi minsi bariko barayihabwa. Mu ntara ya Ruyigi muri komine Ruyigi naho nyene iyo fumbire irahari. Amakuru twahawe na bamwe mu barimyi bo muri iyo komine yemeza ko umurimyi bazi ko ari uwo muri iyo ntara naho yosaba imifuko 10 ayihabwa. Umufuko umwe ukaba ugurwa amafaranga ibihumbi 29. Ariko ingorane yibonekeza muri iyo komine ya Ruyigi muri iki gihe cirima ry'impeshi nuko bamwe mu barimyi batariko baragura ifumbire kubera ko bugarijwe n'ubukene gukora amakara bugata. Arakoze batazamiburo. Naho rero mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko bw'igihugu batangiye gutanga iyo fumbire yo mu bwoko bwa fomi mu bindi bice by'igihugu, abarimyi baridoga. Nko mu ntara za Cibitoke na Kirundo bavuga ko uretse ko bamwe muri bo bataronswa iyo fumbire y'impeshi n'iy'agatasi ngo ntibigeze bayikubita ijisho. Idonido na Walter Kwizera. Abarimyi bo mu ntara ya Kirundo na Cibitoke bari mu myidogo itagira uko ingana. Abo barimyi bamenyesha ko kugeza ubu batazi nimba bazoronka iyo fumbire ya fomi. Mu ntara ya Kirundo uretse ko baguma babwirwa ko ishobora gushika umwanya wari wo wose nta urayica nikanda. Nibara nashikira kijanye n'umwavu wa fomi ni kibazo n'ubu turacarindiri tuba amakamyo ngo yatangure kuyizana ngabo ntaye tubona n'ubu kugera ubu nta muntu araza gutora umwavu kweri tuguma dutera induru tubaza mbega none iyo fomi bagara irihe ko tutariga tubibona ko isenzo ya mbere atanu ikintu na kimwe twigeze turonka mbe bishora hanze y'igihugu navyo nyene babitubarira. No mu ntara ya Cibitoke ibintu ni nkuko nyene vyifashe uretse ko batarahabwa ifumbire y'agatasi bari bararihiye kuva mu mwaka uheze ngo ni ihari ihabwa bazwi n'umugambwe uri ku butegetsi bonyene.
amafaranga twatanze y'ifumbire y'agatasi ntiturayironka. amwe twatanga mu kwezi kwa gatanu iza mu k'umunani 2019. ikibazo aho kiri naha bakishije amafaranga y'ifumbire ya A, hariho B, hariho agatasi n'emesha byatanzwe n'abake kuko atacizigiro dufise cyo kwifumbire ihari. batanze babandi badandaza aribo bonyene muri systeme. Kubwabo barimyi baho muri komine Rugombo iyo fumbire ihabwa abadandaza gusa. Umunyagihugu nciyaho agasigara mu kangaratete. abantu baronka ifumbire babadandaza atarabarimyi. wewe ufise ka karese bagwahaye ngo nawe uranyarutse usanga yugaye isohokera mu badandaza aribo babandi b'indani kabitse. ariko twebwe abanyagihugu batoya iyo tugiyeyo atubwira ko atahabwa uburenganzira bwo kuyitanga. twebwe abanyagihugu batoya sinzi icyo tugiye kuzoba. Amakuru dukura mu ntara ya Cibitoke abandanya amenyesha ko hari umugwi w'abadandaza uhabwa iyo fumbire ya fomi. Ivyo bigatuma idaheza ngo ishikire abarimyi yari yaragenewe. Humura Burundi. Ikiganiro dukingira ibidukikije cuno munsi batuganira ku bijanye n'ubwoko bw'inyoni ziri mu Burundi. Ibiza bikunze kuzihitana mico kuvuga kugira ngo nazo zikingigwe ntizigume zihungira mu bindi bihugu. Mwagiteguriwe na Elveni Yuhira. Dukingira ibidukikije. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi biganiro dukingira ibidukikije. Iganiro mukurikira kuri RPA imisi yose ya gatanu. Uno munsi tuza kubaganirira ku bijanye n'ubwoko bw'inyoni mu Burundi uko bungana, ibiza bikunze kuzibangamira n'ibindi. Abenshi mu gihugu cacu barakunze kwibaza bumwe mu bwoko bw'inyoni iyo bwagiye. Hoho iyo izi nyoni zigwaye zirashobora kwanduza abantu. Ngivyo nshuti bakunzi biganiro dukingire ibidukikije cuno munsi icyo tugiye kurabira hamwe. Umutumire wacu ni Mamere Sabushimike, umukuru w'ishyirahamwe ry'abagenzi n'ibidukikije mu Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Elveni Yuhira. Imbere yuko tuja mu iganiro nyezina, reka Trésor Niyongabo abanze yaducire ku mayange icarico inyoni n'amazina yazo. Icambere na mbere, inyoni ni igikoko kiguruka mu kirere gikoresheje amababa, kigendagenda n'amaguru mu gutambuka gisimbasimba canke kijogajoga. Hari inyoni rero nini twovuga yitwa inkukuma, umusambi, iyitwa umusozo, ntizisuka, nyamarogorogo n'izindi. Izo rero tuzifata ko ziri mu bwoko bunini. Hari kandi n'izindi zibayabaye zitavyibushe cyane, izo nazo twovuga nk'inkware, igikona, agaca, igikukwe, inyoni yitwa inyange, umuntu abona ko atari nini. Hari n'izindi nyoni ntonto cyane zifise imbaga nto, izo nazo ni nk'iyo bita ifundi, abandi bakayita fundi guruka, inyoni bita ikibiriti, inyamanza, iyo bita nyamuntenge, be niyo bita indodo. Mu Burundi rero haharuga ubwoko bw'inyoni burenga amajana 960, mugabe ico gitigiri kiduzwa cyane n'inyoni ziva mu bihugu vya Buraya hagati y'ukwezi kwa 4 na 9 ziza zihunga imbeho yo mu gihe bita hiver. Izo nyoni ziva mu bihugu vya Buraya nazo zikaba zingana ubwoko amajana 964, tukaba tuzisanga cyane ku kiyaga citwa Gwihinda. Umutumire wacu Mamere Sabushimike aratubwira aho izo nyoni zigwiriye, iziribwa n'izitaribwa. Rero muri kino gihugu cacu c'u Burundi twavuze ko imicungararo yose irimo inyoni, ariko hariho ibibanza bimwe dusangamo inyoni nyinshi cane. Aha turavuga yuko dusanga inyoni nyinshi cane mw'ishamba cimeza rya Rusizi, niryo rifise inyoni nyinshi gusumba ayandi mashamba. Hagakurikira ishamba cimeza rya Kibira,
naryo nyene rirafise inyoni zitari nke. Hagakurikira ishamba cimeza rya Ruvubu, hari inyoni nazo nyene zitari nke. Ugasubira ukagenda kwa ca kiyaga Rwihinda, urasanga inyoni na cane cane kwa ka gasozi bita Akagwa. No mw'ishamba cimeza rya Bururi hari inyoni zitari nke, no mw'ishamba cimeza rya Kigwena. Izo nyoni rero ziri mu gihugu cacu c'u Burundi zigabuye mu mirwi ine. Hariho iziba hafi y'amazi arizo bita les oiseaux d'eau, hakaba iziba mu mashamba yugaye nazo bazita oiseaux de forêt fermée mu rurimi rw'ifaransa. Hakabaho n'izindi nyoni ziba mu bisanze nazo bakazita les oiseaux de savane, hanyuma n'iziba mu bisagara les oiseaux de ville. Urabona haji Bujumbura ku biti hariho canke mu gisagara ca Gitega inyoni ziri hajya ku biti mbere ziza zirata n'amasyaka ku bantu barengana, nizo bita inyoni zo mu gisagara. Muri ubwo bwoko bw'inyoni rero hariho inyoni ziribwa n'abantu bashobora gufungura inyama zazo bakazitega canke bakazihiga. Izo nazo turashobora kuvuga nk'inkware n'inuma kuko zifise inyama iryoshe. Ariko hakabaho n'ubundi bwoko bw'inyoni butaribwa n'abarundi. Aha twovuga nk'igikona gifise inyama z'ibikamvurwa zinuka akanyeshamba. Igikona ntikigira amaraso. Rero ku zindi nyoni zose zinuka akanyeshamba zitagira amaraso zifise inyama z'ibikamvurwa, urumva ko badashobora kuzifungura. Uwarongoye ishirahamwe ry'abagenzi n'ibidukikije aratubwira kandi ibiza bikunze kubangamira inyoni. Ariko rero ntimwumve izo nyoni zirabangamirwa gose cyane. Ubwa mbere ikintu twovuga kibangamira inyoni ni indwara z'izo nyoni. Hariho iyo bita anemi, ari imwe yo kubura amaraso, inyoni ikagwara igahava ihwera. Hanyuma tutibagiye na ya yindi abantu benshi bazi ku izina rya grippe aviaire, indwara ibica bigacika iyo yateye, hanyuma iyindi nyoni ikinjira nko mu ruhongore rw'izindi. Izo zose zica zifatwa kandi zigapfa mu mwanya mutoyi. Ni indwara mbi cane ku nyoni. Hariho n'izindi ndwara mu Kirundi tutashoboye kuronka, ari zitwa le angelire, ariko tutibagiye n'agahweka kajya gafata inkoko karafata n'inyoni. Hanyuma hariho izindi zitwa piquage, izitwa za casidiose, acariose canke gare de pate canke gare di bec. Mbega izo nyoni iyo zigwaye zirashobora kwanduza abantu? N'ubu inyishu tuyihabwa n'umutumire wacu Mamere Sabushimike. Uretse rero izo ndwara zifata inyoni ubwazo, burya rero inyoni nazo zirafise indwara zandukiza abantu. Kandi rero abantu iyo bandukiwe n'izo ndwara barahwera. Ivyo navyo zikandukira biciye mwa ya migera, biciye mwa za bakteri. Nk'iyo umuntu ahemye impwemu zivuye ku nyoni yahwereye iri hasi, urumva aca yandukirwa. Canke bishobotse inyoni umuntu akayifata mu minwe akayikorakora, arashobora kwandura izo ndwara. Izo nazo nyene ziri mu rurimi rw'igifaransa, hariyo nk'iyitwa salmonellose, tuberculose, campylobacteriose, yersiniose n'iyitwa glaridiose. Izo ndwara rero zifata inyoni kandi zirandukira bimwe bikomeye umuntu iyo atigenjeje neza ngo azibukire izo nyoni. Kera mu gihugu hari inyoni zari zihari, ubu zitakiboneka. Zagiye hehe? Hoho ni kubera iki? Twavuze yuko nko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 970 hakiri amashamba menshi mu Burundi, inyoni zariho ku bwoko bwinshi cane mu gihugu cacu. Ariko twavuze ko zagiye ziragabanuka bivuye kuri inzo ndwara, bivuye no ku bindi bituma urabona ko zitakiri ikirenga, zitakiboneka nk'uko zari nyinshi mu myaka iheze, nk'uwo mwaka mvuze w'igihumbi kimwe amajana 970. Ivyo rero vyavuye ku kubura ico zifungura. Urabona nka biriya biyaga vya ruguru,
inyoni zari nyinshi ko zaronka ivyo zifungura na cane cane indagara zimwe zitwa tilapia canke indagara zo mu kiyaga Tanganyika zikundwa n'izo nyoni hanyuma zirakunda n'ahantu zironka ibikere ibihori intengasi n'utundi dukoko dutaragurika zigakunda ahantu hari ivyatsi vyo kubakamwo ivyari zigatamwa amagi zikaberagura hanyuma zikagwira ivyo rero ntibikiriho nibiriho bisigaye kurushi uti kubera iki eheraba nawe ingena amashamba yagiye arahonywa iyo amashamba agiye arahonywa rero nizo nzu zizo nyoni kandi n'ivyo kurya vyazo vyinshi niho biri ari imbuto zama muri ayo mashamba naco gituma rero uzosanga hariho ubwoko buriko buragenda kagiriye bw'izo nyoni aha turavuga nk'inyoni yitwa umusambi n'ukuri ngaha turavuga yuko usigaye hariya mu ntara ya Rutana honyene ahandi urasanga kamwe turavuga nyene inyoni yitwa igikukwe urabona ko n'inyange zahora ziri ahantu haruguru rw'inka inyange ntizikiboneka ubona kamwe inyoni yitwa ikibiriti nayo nyene ntikiboneka n'inyoni yitwa igikukwe n'inyoni yitwa ntizisuka ubwo bwoko buri ku mushiro ntibukiboneka kubera bwa buraro bwazo bwasambuwe aya mashamba vya bisanze zitagira aho ziba aho zita amagi naho ziberagurira ibindi rero bigeramiye inyoni ni irya miti y'ikizungu irya miti bapompa ibiterwa irya miti bapompa umuceri agahawa izo nyoni iyo zigiye zikanobagura amashurwe y'agahawa zikanobagura umuceri aho wapompwe zica zihwera tukaba duhomvye igitigiri kitari gike c'inyoni ikindi kigeramiye izo nyoni ni imiriro ya nyakanga y'urutavanako iri shamba rihiye vyari birasha ya magi arasha za nyoni zaberaguwe zikirubwa na buto zitaraguruka zirasha hanyuma inyoni zigahunga urubeya zigahunga n'imyotsi ikindi gituma inyoni zigirayo zigahunga ntari urwamo rw'abantu inyoni ntihegera hanyuma rero hariho guhiga inyoni urabona bahiga nk'inkware na zirya nyoni baronderamwo imiti y'ikirundi urazora bajya hahora isoko ya kera i Bujumbura wasanga inyoni nyinshi zanze baza kugura bamwe bavuga ko harimo imiti y'ikirundi ivura ingwara ivyo vyose biri mu bituma bibangamira inyoni Mamel Sabushimike arongoye ishiramwe ry'abagenzi n'ibidukikije mu Burundi arasigura kandi ico abanyagihugu bokora mu gukingira izo nyoni none rero ko tuzi ko inyoni ari itunga rinini ya ku gihugu c'u Burundi zikwiye kubungabungwa ko zirakwega ba mukerarugendo ziratanga indero ku bana bavuga ko inyamanza utoyica imvyeyi yocika amabere ivyo biratuma indero iba nziza none rero turakwiye kuzibungabunga zikwega ba mukerarugendo bakinjiza amahera y'agaciro nico gituma dusaba ikigo OBP gifatanije n'abajejwe intwaro bakora ibishoboka vyose basubizeho imbibe z'amashamba cimeza z'imbere y'intambara y'umwaka w'1993 kugira ngo ayo mashamba zibamwo zirosubireyo zarike y'ivyari zironka ivyo zifungura zongere zisubire kugwira ivyo rero birashoboka ubwo ikigo BPE kijejwe gukingira amashamba nayo kitegerezwa gufatwa mu mugongo n'abajejwe intwaro ikindi dusaba leta y'u Burundi na BPE n'abajejwe intwaro nukubahiriza itegeko rigenga amazi hamwe utegerezwa gusiga imetero 150 uva ku kiyaga uja aho arangurirwa imirimo ku metero 50 uva ku mazi y'ibiyaga vyo mu buraruko bw'igihugu naho agasigara imetero 50 kuko harya niho izo nyoni zironka ivyo zirya niho zironka aho zarika na cane cane imfungurwa ku metero 25 ku nzuzi zo mu gisagara aziya za Ntahangwa za Kanyosha n'izindi za Kaburantwa ni metero 5 ku nzuzi zo mu gihugu hagati ivyo bintu nivyubahirizwa nukuri inyoni zizogwirirana ko zizoba zifise aho zitamagi ivyo zifungura naho ziba ikindi
dusaba leta y'u Burundi iri kumwe na OBP no kugwanya imiriro ya Nyakanga twivuye inyuma urazi isigaye arakananira abahinga ubwa nyuma dusaba leta na OBP zotuma inyoni zikingirwa no gutororokanya urutonde rw'inyoni ziza zaraherengeteye hanyuma barabe aho bazigura mu bihugu bibanyi bazizane bazishire mu aya mashamba azoba bungabunzwe bashire ku Rusizi bashire mu Kibira bashire Bururi bashire mu Kigwena bashire za Rukambasi inyoni zisubire zigwire hanyuma turonke ibivuye mu mwimbu w'izo nyoni ari ugutwara imbuto kugwiza ibiterwa ari ugukwega ba mugera rugendo n'ubundi burorero bwinshi cyane butuma inyoni ziteza imbere igihugu. Akaba ino ngaha nshuti bakunzi biganiro dukingira ibidukikije cino munsi kigarukiye mukamwumvise ko twashimikiye kubijanye n'ubwoko bw'inyoni ibiza bikunze kuzibangamira n'icokogwa kugira zikingirwe. Dushimire umutumire wacu Mamesa Bushimike arongoye ishirahamwe ry'abagenzi n'ibidukikije twongera tubashimira kuba mudahengeshanya kudukurikirana. Iganiro mukamwa giteguriwe na Hervé Niwuhire mugire umugoroba mwiza. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu. Tumushimire Hervé Niwuhire n'umutumire mu kiganiro dukingira ibidukikije tubashimire namwe mwese mwadukurikiye. Shimire kandi Fabrice Ndimurukundo hamwe na Ines Gakiza batumye mudukurikira atankomanzi. Onezime dushimagize nabashakije n'amakuru ndabasezeye ndabipfuriza kurangiza umunsi mwiza bitiriye Umweranda Valentine. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.